Niteka abakunzi ba televiziyo isanganiro kubana namwe muri ano makuru muri migwi Kirundi tuhera ku ngingo ziyagize imigambi ya leta yaranguwe gushika ku bice hafi 40% mu gice cya mbere cy'umwaka wa 2021 ushira 2022 byashyikirijwe n'umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka azikoranye ariko bamwe mu bashingamateka bakaba bashikirije ko icyo cegeranyo gisohotse igitevye ikiyago n'umvikano ngo nibyo bikwiye gushigwa imbere mu gihe habaye ukutumvikana bishikirizwa n'urongoye urwego rw'amasendika y'abigisha Kosesona hari mu nama ya bose yabaye kuri uyu wa kane idonido ryano makuru ni mukanya sangikazi Dasiye kuba ikaze murano makuru cyahere ku nkuru y'umubabaro umumenyesha makuru w'inkino Thierry niyunge ko yitavye Imana ku muhingamo wo kuri uyu wa kane biturutse ku ndwara y'igihe gito abamenyesha makuru batevye isanganiro bakaba bahojeje umuryango wabuze n'umuryango wamenyesha makuru b'inkino ku rwego rw'igihugu uwo muhisi yarasanzwe arimwo Imana imwakire mu bwami bwayo. Amakuru twabateguriye arabandanya imigambi ya leta yaranguwe ibice 39 n'ibice 9 kwijana mu gice cya mbere cy'umwaka wa 2021 ushira 2022 byashyikirijwe n'umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni ariko ashikiriza icegeranyo cy'ibyaranguwe muri gice cya mbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka zikoranye bamwe mu bashinga amateka ariko bashikirije amakenga yabo kwico cegeranyo casohotse igitevye ivyemezwa kandi n'umushikiranganje wa mbere Alenge mu Bunyoni ariko akamenyesha ko bateye intambwe ugeranije n'umwaka uheze Nicole Ninazwe ico cegeranyo c'ivyaranguwe na leta mu gice ca mbere c'umwaka wa 2021 ushiri wa 2022 ubushikiranganje butandatu bwaranguye imigambi ya leta ku bice birenga 39 kwijana ubushikiranganje butatu burangura imigambi ya leta ku bice birenga gato 39 kwijana ubushikiranganje butandatu bundi buronka musi y'ayo manota Kushikiranganje 15 butatu aribwo ubushikiranganje bujejwe ikigega ca leta ubushikiranganje bw'ubutungane hamwe n'ubushikiranganje bujejwe iterambere rusangi nibwo buzi imbere mu manota bamwe mu bashinga amateka bifuje kumenya ico bisunze mu gutanga ayo manota mu nyishu yatanze umushikiranganje wa mbere yari kashikiriza ico cegeranyo imbere y'inama nshinga amateka na nkenguza amateka yasiguye ko ayo manota atangwa bivanye n'intumbero baba bihaye aya manota rero si amanota koroka ava mu ijuru kuko ahubwo amanota ntatangwa n'abari hanze amanota atangwa n'ibikorwa byashyizweko n'umwimbo washyizweko ari nawo wari witezwe ni nacyo gituma mu gushyiraho itunganywa ry'ibikorwa twerekana neza igikorwa kimwe kimwe umwimbo tuciteze ko n'igihe tuwiteze ko Kimwe mu bibazo vyagiye biragaruka nicatumye ico cegeranyo giteba gushikirizwa ikijanye n'ukuntu batuzanira raporo nawe nyene umwanya uri kwarenga plan d'action imara umwaka umwe ubu tugeze dusikaja amezi abiri naca ndibaza ni bega ubu nivyo zatubashikiriza burya hari ico biba bigifasha muri plan d'action kuba baracereye kuzana iki cegeranyo vyonyene biba bigaragaza yuko hari hagahaze iyo baba bakizanye mu kwezi kwa mbere kumbure nari kubyumva rwose ariko iki gihugu bacerewe iyi rotari nayo iratera amakenga Alain Guillaume Bunyoni yishuye ko ico cegeranyo bobo bagishikirije mu biro vy'inama nshinga amateka mu kwezi kwa ruhuma kandi ko ugereranije no mu mwaka uheze hari intambwe nini yatewe ace yizeza ko ukurikira ico cegeranyo kigiye gutangwa ku mwanya mu gisata c'indero naho ikiyago n'umwumvikano ngo nivyo bikwiye gushigwa imbere mu gihe habaye ukutumvikana byashikirijwe n'urongoye urunani rw'amasendika y'abigisha Kosesona mu nama ya bose yabaye kuri uyu wa kane Victor Ndabaniwe akavuga ko bibabaje kubona hari abantu batarabagiza urwo runani
mu gihe ufise ihangiro yo guteza imbere umwigisha mu gisata c'indero hamwe no mu buzima bwa misi yose. Tumukurikire. Turizeye kandi yuko ku bindi bikorwa bindi twagiye turarangura cyane cyane bifatiye ku migenderanire hagati y'ubushikiranganji vyotera intambwe gusumba. Hareze imisi itari mike imigenderanire yahungabanye gatoya hagati ya konsesiyona n'ubushikiranganji bw'indero. Ivyo navyo bikaba vyavuye ko impande zose hari ivyagoranye ku bijanye no gutahura akamaro k'ibiganiro, akamaro ko kuja inama n'ingingo igihe hari ibitameze neza. Ibitameze neza bizokwamaho igikuru ko twiga ingene tuza turabiganira mu mwanya mwiza. Byarashitse aho tubona neza ko ubwigenge bw'amasendika no kwinjiranira bihonyanzwe. Turabona neza yuko abarongoye amasendika y'abigisha batoroherejwe bifatiye ku byo barimo barasaba kandi barikuriwe n'amategeko. Bifuza yuko rero iyo ngendo yo bangira tugashira imbere kuza turayaga igihe cyose ari bitagenda neza, na cyane cyane ko dufise umugwi w'igihugu jeje ibiganiro mu kazi uduhuza twese. Tufatire n'akaje ko kuwushimira kuba waciye ufata ya mbere mukicarira ivyari bidutandukanije gushika turose inyishu biciye mu masezerano y'umwumvikano yahavuye aboneka. Amasezerano biboneka ko twifuza ko aho bigeze tworaba ibijanye n'ishigwa mu ngiro ryayo aho bigeze kugira by'ukuri dushobore kubandanya dutsimbataza umutekano mu kazi gutyo n'umwimbo uboneka iyongera. Amashirahamwe adaharanira inyungu za leta hakorera mu gisagara ca Bujumbura amagarirwa kubahiriza amategeko ajanye no gutanga amakori mu Burundi. Nakamo katewe n'umuvugizi w'ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi Ober mu Ruganda n'abarongoye amashirahamwe yabaye kuri uyu wa kane. Stani Ngendakumana hamenyesha ko hari hasanzwe hibonekeza utunenge nko mu bijanye no kumenyekanisha amakori ku mishahara. Tumukurikire. Ikigo Ober caramutse gikoranya abaserukira amashirahamwe amashirahamwe mpuzamakungu nayo mu gihugu bimwe abantu benshi bakunda kwita ama ONG nukugira ngo ikigo Ober kiganire n'uwo muce w'abatanga mwimbu kuvyerekeye ibanga ryo gutanga amakori n'amatagisi. Biribonekeza cyane yuko uwo muce w'abatanga kori nawo nyene novuga nti hariho utuntu tumwe tuza turabasoba, ari naco gituma mu kigo Ober tuca dushira imbere inama n'ingingo imbere yuko novuga nti izindi ngingo zifatwa harimo no guhanwa, ari navyo tugomba kubakingira mu gutunganya inama benizi zo guhanahana ivyiyumviro ku mategeko hamwe n'ivyankenegwa kugira ngo umuntu wese ashobore kuriha neza amakori n'amatagisi. Agahaze ikigo Ober cari kimaze kubona ni mwiyubahirizwa ry'amategeko atandukanye. Turiko turabica hirya no hino kugira ngo turabe ingene ako gahaze kokosorwa. Nk'akarorero imbere yuko amashirahamwe benaya atangura imirimo ni nkenegwa yuko amenya amategeko agenga amakori n'amatagisi mu Burundi ingene atozwa. Atwovuga nk'ikori ku mishahara y'abakozi. Hari haho usanga nk'ishirahamwe runaka ritazi yuko ritegerezwa kuza kudeklara ikori ku mishahara y'abakozi baryo, canke ugasanga badekraye ibitari byo. Ntitwovuga ngo ni banaka ariko ivyo birashika. Ari naco gituma tusha dusaba yuko ayo ma ONG ategerezwa kumenya amategeko. Ano makuru tuyasozereme yavugwa mu makungu muri leta zunze ubumwe za Amerika zahaye igihugu ca Ukraine ifashanyo igizwe ahanini n'ibigwanisho. Itangwa ry'iyo mfashanyo ryatewe ko umukono kuri uyu wa gatatu n'urongoye leta zunze ubumwe za Amerika Joe Biden. Amakuru dukesha ikinyamakuru c'abafaransa France 24 avuga ko iyo mfashanyo igizwe n'ibigwanisho bikomeye gusumba ivyari bimaze gushika ubu. Oda Ndashimiye. À l'est de l'Ukraine,
mu buseruko bwa Ukraine intambara yo muri Donbass iriko irategurwa mu micungararo ya Mariupol igisirikare c'u Burusiya kiguma gisugereza kugira ngo bashobore guhangana nabo leta zunze ubumwe za Amerika zasubiye gufasha mu vyerekeye ibigwanisho igihugu ca Ukraine inyuma y'ikiganiro hagati ya Joe Biden na Volodymyr Zelensky umukuru w'igihugu ca Ukraine yashikirije ko hari imfashanyo nshasha iciye amafaranga agera miliyoni 800 z'abanyamerika yemejwe kuza gufasha igihugu ciwe igizwe n'ibigwanisho ibisasu n'ubundi bufasha nk'ibimodoka n'indege z'intambara Pentagon nayo yashikirije ko ubwo bufasha mu vya gisirikare bugizwe hanini n'utudege duto duto tugenda tutagira abadereva 300 ibisasu birasi ibiduga vy'intambara binini bita shaha 500 ibiduga vy'intambara vya blende 200 n'indege za kajugujugu 11 nijyambere kuva intambara itangura leta zunze ubumwe za Amerika zifashije mu guha ibigwanisho Ukraine leta zunze ubumwe za Amerika zari zanse gushikubu gutanga ibigwanisho bikomakomeye kubera gutinya gufatwa ko zifise aho zihengamiye muri iyo ntambara ariko Pentagon imenyesha ko intambara y'i Donbass izotandukana n'iyi Kiev kuko igisirikare c'u Burusiya cegeranirijwe mu karere k'indwano bashikirije ko iyo mfashanyo ije gufasha mu ntambara zigiye gutangura mu gihe abasirikare b'Abarusiya bari mu karere k'ubuseruko leta zunze ubumwe za Amerika zasohoye amafaranga agera kuri miliyaridi 3 n'imiliyoni 200 z'amadolari mu ntumbero yo gufasha mu bijanye n'umutekano muri Ukraine guhera mu ntango y'intwaro ya Biden leta zunze ubumwe za Amerika nizo gushika ubu zimaze gufasha kurusha abandi mu buryo bw'ibigwanisho Washington iratanga kandi amakuru menshi ku barongozi ba Ukraine kuko ni igisirikare c'u Burusiya kiriko kiriyunguruza kugira ngo Ukraine ishobore kwitegurira ivyo bitero byo muri Donbass. Arakoze mugenzi wacu Oda ndashimiye ningaha amakuru twaye tubateguriye cyarangirira ndabashimire mwebwe mwese mwariko murayakurikira ibihe byiza aho muherereye naho butaha.